Rwanda kabeteri imbe rutwe n'ayandi mazina afite amazina menshi yaratubwiye n'ayandi nawe twashoboye kuyibagira ataraza mu ihuriro hari ukuntu mwari umenga muratekereje mugubu twacobona umenga hariho umuvuduko kanaka uri kuraza n'icyo ikintu yoba yazanye mubona umenga kiriko kirabaha speed yo kuvuga ati dukore cyane mutari mufite kare umutwe barari inkoko kako tubona style nshasha twara tukumenyereye ushatse gusobanura ngo naragurishije inkoko kuri style Kunzi wa TV Worldwide, this is Ten Promoter wa undi nyene kumwe yamabi bakorera uno munsi naho twashoboye kubarondera umukinyi umwe mu bakinyi bariko barabikora neza akuva mu ihuriro TV bamwe bamwita ngo Famba abandi ngo umwatatsi n'andi mazina menshi tukaba turi kumwe n'uwundi ngaha cyamamare wewe ndibaza muramuzi turamaze kumubazanira ngaha kuri TV kumubazanira je kirundi kintu yes turamaze kumubazanira ngaha kuri TV Worldwide ngo mutari bwabone ndibaza n'uyu naho si wundi ni Famba kwanza turakwakiye kuri micro za TV Worldwide turamukirize kwanza bakunzi ba TV Worldwide imbere ko rutangura ikiganiro Sali ni Famba lero de la forêt l'homme ne pas faire na tutti nyoso ezandula te iskicino bara kijaza gumba umwatatsi ora muje cyane imana bari namwe banyabigende iyo ni intro cyane ni intro gusa wayikuye iyo ni namazina y'wanje yose niyo mazina yawe wahawe n'ababyeyi canke wirondereye wewe nyine amazina nahawe n'ababyeyi nahawe n'abagenzi n'abantu batandukanye inyuma ya Famba niyo mazina tukuzi ko cyane amazina wahawe niyo mazina wahawe n'ababyeyi yayo canke n'amazina wahawe n'akazi kora izina nahawe n'ababyeyi ni Kwizera Isa amazina nahawe n'akazi nkora n'abagenzi n'abandi Famba yatangiye akazi ko gukina comedy ryari muri 2005 nijari niho watanguye kubona ati ndafise ingabiro yo gukina comedy ingabiro nayivukanye kuba ngiye mukina kuzo mfise ingabiro yayivukana muga kuyibona bikakugora kuyibona nayibonye madeni 2007 nitangura kuyibona ikintu cya mbere wabona cyakugora karugitanguye gukina ibintu bya comedy wasanze ari ikintu cyoroshye n'icyaha production yarangora cyane production angora cyane ibintu by'amakamera iki shooting mukanga location byarangora cyane ko ndabona niko njyewe mugubu kuri niki yari wahuye na manager Amisi yanguye muri TV kwa ZM Classic TV narangoye namwe n'umudemu witwa Zabibu kwa kwa muri TV kwa ZM Classic atarabona impano ziwacu bivuze yuko twokongereka mu huro TV dukorana umwaci ya Nora manager wa ZM Classic aramwemera abaje no mukobwa tuje muri TV mbega utarinjira mu huriro TV wari ufise indoto zo kuvuga ati je nasha ndifuza ko nzokina mu huriro TV ya namwe ndafise indoto yo kuja ahantu hari lebo ikomeye lebo ni friend ikomeye ari fise indoto yo gusana byishamo cyane kuko nari fise ubundi buzimora kuko nje indoto yanje ni imwe kuba international no kubaho kubera impano y'wanje Famba arubatse ntubatse none idea yo kushobora kwandika kuba kari sezo y'urugo yoba yaje gute mu gihe ibintu by'urugo utabimenyereye so njewe nabibayemo ndabibamo kandi bivana nuko nabonye mama ndera cyangwa mama w'abana bivana nuko mbona abana b'abana bivanye nuko ubwenge bwanje aho bugeze so nayanditse bivanye n'ubwo tubayeho sinarabye ngo nibyo naciyemo nibyo nza mbona ngo banyi ababyeyi bacu no Rwanda yes coming soon twarayibonye coming soon ni kuvuga ukuntu coming soon mwashoboye gutanga agace gatoyi kazoboneka mu yerekana ibirimo ni ibintu menga ni ibintu by'imishwano iyo sezo yoba yerekeye kuki hasa yo bifise zihe nyigisho mwo indani ingo zifise plaza ibiri ari ingo zibanye neza atangora atagurana n'indi ari ingo zibanye mu gushwana mu kumvikana ivurugu nyinshi ni ingo zibari so twatubaza cyane zifise ivurugu zifise amaditane n'ibintu tubaza ko cyane ariko nibaza tuzoza turavanga ariko tubaza cyane kuzindura ingaruka n'ibyo umuntu ahura mu muntu yes ni ya impanuro asasa woshobora
niyo impanuro wizeye ko iri muri iyo reso muri iyo sezo urugo wizera ko igiye guhindura benshi mu bubakanye? Okay, ni impanuro nyinshi sinozonda zimare zikino cyo zo kwigisha umuntu kwiya kwifata mu rugo rwiwe n'umukenyezi umuntu kwifata imbere y'umugabo wiwe byinshi cyane hanura n'abapitsi b'abajene nyine mu rugo bigenza muri quartier n'ibindi bitandukanye byinshi cyane. Yes, Amanda Kabeteri imbe Rutwe n'ayandi mazina afite amazina menshi yaratubwiye n'ayandi nawe twashoboye kuyibagira. Ataraza mu ihuriro hari ukuntu mwari menga muratekereje mu gubu twacobona umenga hari umuvuduko kana kuri kuraza n'icyo ikintu yoba yazanye mubona umenga kiriko kirabaha speed yo kuvuga ati dukore cyane mutari mufite kare imitwe ikoranye twari dufite imitwe hagikora ikoranye arongeyemo uwundi mutwe ikira nyinshi so nguvuga ati impamvu twabanye n'umuvuduko kugira ngo arakora ikigo cyo komanda mu rafisa abafanzi cyane bamaze gufungwa so ari ikintu cyongereka ni nkuko muri intamba mu rugamba boshiramo Messi yayikinemo ari ikintu cyagihinde ni comedy muri komarakina zo koga kinshasha aho twazibonyemwo wewe tukazibonamwo Kabeteri nyene twongera tukayibonamwo ya mbogari munini Chris havugwa ko amajambo menshi nakona gusoma commentaire zanyu ko bavuga ngo ni copy nini na nini wese yakintu kivuga piki kija kintu ndani ndatumva ko nyine gusa natunakivuga n'icyo umuntu kugira ayiboliwe ubu nje kugira nshaka kugira aho nshaka kugira ari umuntu narariye nkuko kugira ngo journalist ari umuntu akwespira urabe ibyo umuntu akora ndabikunda niganye inzira nziza nuko nanje bimeze kuri bajya abantu bavuga ko ari kopi bakabatuka bakagira nte n'akari kajambo kwiye kubabwira kimwe cyose ntacyo nababwira gusa baravuga ikiri mu mutima wabo yego ni kopi ariko sinoba judging kubyo bavuga birabasha twese nimba bavuga turi kumwe n'uyundi muntu ngaha reka nawe nyene dushobore kumuvugisha gatoyi kugira nawe nyene ndaza arafise icyo ashobora gushikiriza cyamamara umeze neza wabereye cyane barariye inkoko kako tubona style nshasha tutahora tukumenyereye ushatse gusobanura ngo naragurishije inkoko warariye inkoko kurya inkoko y'umugeni basi kuko izi style zambara abantu bariye inkoko we bado mugira i style wayumbiye gute kwanza kugira ushobore kuyambara no munsi ninde nayumbiye nkuko abandi biyumvirizi ubu no munsi wakivuga ati reka ndambare nshireko nakani reka nshireko nakane nawe nakashitse kubona byo babijanye kwe ni kava yasohotse yi season nshasha y'urugo twakubonyemo muri iyo season iki ikintu irikira kwigisha kandi ubona igiye kwigisha n'abandi bantu so ni ibintu byinshi yigisha jewe n'abandi bantu kuba twara abagenzi babi kurikira umuntu nyene ibintu byinshi tukosha umugenzi wacu nabi tukaja mu bintu bidasanzwe nyene bitandukanye byinshi nicyo kintu iyo rero ni ibintu kintu gifise ingaruka bwo kintu gifise ingaruka mu buzima rero twarakinye kugira twigisha abandi ubone ibintu ukora ko mu nyuma one day two bifise ingaruka nziza naho ibambi ukicyumvise title ya sezo urugo ikintu cya mbere cyakujyemo cyabaye cyane ngicumba title yo urugo ntarumva na sinema ukicyumvise ati tugomba tuje gushutinga sinema yitwa urugo ikintu cya mbere cyakujyemo umutima ni cyane nagewe nuko tugiye gukora ibintu naho kandi ibintu byo muri familia hage rero umuntu wari wese afise family hari ikintu aziga byanke bikunde hari ikintu aziga cyane cyane nko ku bantu bazoba bameze nk'uko twe tumeze muri iyo sinema mu bintu byakinywe harimo ikintu uvuga ati cyabaye nka true story kuri wewe true story yego